ndabasabye kubahwa mukuru w'igihugu ivyo bintu murabe ingene vyoja mu ngiro kuko ivyo muvuga je ndabona personnellement nshobora kuba nihenda muganiriza ko ntihenda naho biba bidashoboka jewe ndabona ko ubivuga ubikuye ku mutima nivyo mbona arabanda bibwira bakavuga ngo sivyo mugabo nivyo mbona nagira ndabasabe rero ivyo bavuga yuko umengo sivyo nkuko abandi babivuze nagira mbanze ndabashimire kuyu mwanya mwatanze mukumviriza abarundi nibaza yuko abarundi benshi batanguye kubishima cyane cyane kuri ya nama mwagirisha jewe nari nagiriwe ubuntu ndayibamo kuva igitangura mpakihere ya yindi yitwa forum sur le développement abantu bose barabonye ko bavuze bakikura ivyo nukuri abantu bakurikirana ivy'ubutunzi n'ivy'igihugu nta numwe atabishimye nuwo vuga yuko atemera atakwemera ivyo barabishimye bose rero ni inama mwagirishije ngaha mwumvise ko bose babishimye rero izi nama mwatanguje mumbabarire sinivuze nitwa Rufyiri Gabriel mvuye Luxembourg nagize ibirometero byinshi nza ngaha iyo ngenda ntavuze numva byari guhava najewe bitamerera neza mugabo mwakoze cyane kumpa ijambo rero ngarutse kwizinama muri ko murakoresha ni ikintu gikomeye cyane kuko nico gituma mumenya iby'abantu bafise by'ibibazo rero ntarinze kuja mu kubashimira gose hariho ikibazo mwishuye nari namaze gutegura bari bantumye abo twavuganye konje ngaha kijanye nuko bijye bagira mu Burundi no ngaha bo bikora ba ambassadeur ico mwamaze gutorera umuti ariko hari ikindi kigeretse kwico bantumye bavuze bati mwebwe muragiri aba ambassadeur nivyo bazokoresha izo nama mwavuze ababura amatara barabikoresha mugabo no bavuze bati namwe naho muzamuri mu Burundi murabigira ubuhinga bwa none ubu bwarashobotse murabe nka kabiri mu mwaka mufashe abantu bari hanze nabo mubumvirize kugira ngo bababwire ibibazo bafise murabona neza yuko nubu ntibashobora guheza bose murabibonye na mwebwe none badahejeje uno munsi bizosha bigenda gute numva rero byo bavyiza nkuko uwo muntu yabintumye murabe nka rimwe mu mwaka cyangwa kabiri mu mwaka mubashirire huyo mwanya muzobaho umurongo kugira ngo babashikirize kandi na televiziyo n'amaradio bavyumvirize kugira ngo mu vy'ukuri kandi n'inzira yo kubegeranya no kubiyegereza numva rero ico kintu kigarukako hamwe mwogenda mubishuye mukavuga yuko bikura canke bidakunda byoba byiza cyane kuko barabishashaye gose ico ni cambere ikigira kabiri nagomba kuvuga mwavuze ibintu bijanye n'intwari bereye ndabibona ingene mu bivuga ndabimazemmo imyaka irenga 200 ndi muri ivyo narabonye ibibazo birimo twese batwita abasazi nitwa abantu bose biruka ko babona ko umengo tura umusuma ntagira umukunzi umusuma n'umubandi je ndamwita umunyoni abo bantu rero nibo bansi ba mbere b'igihugu mwabivuze kandi mwamuri ko murabivuga rero ico ntwibaza ko ibi bintu by'intwaro ibereye twiyumvira yuko mwuraba ukungene amajambo maze gushikiriza menshi cyane by'ukuri yoja mu ngiro ndazi yuko muri ko muragerageza kandi si byoroshe murabe ingene byoja mu ngiro cyane cyane nk'ibintu byo kwerekana ubutunzi abantu amategeko arahari ibwirizwa shingiro mu ngingo ya 95 mu ngingo ya 159 ibwirizwa cyo kugwanya igiturire mu ngingo ya 29 n'ayandi mategeko avuga yuko umuntu agiye muri leta mu minsi itarenga 30 bayerekanye ubutunzi bwiwe ivyo bintu nuno munsi ntibiraba ivyo bintu nukuri murabe ingene mubishira mu ngiro kugira ngo ibintu bigende neza ikindi nagomba gushikiriza ni icivugo kikunda kuza kiravugwa ngo ntukorako mwese muramaze kumva ngo ntukorako muramaze kubyumva ibintu rero bya ntukorako kandi vuga mu mugambwe SNDFDD nibo babivuga ivyo bintu rero bya ntukorako nibishobora kubana na ca civugo c'igihugu mwe mwashiraho
hari ikivugo mwashizeho muvuga muti umunwa wose uronka icurya, umunwa wose umufuko wose ugira amafaranga. None mwe mwumva hari abavuga ngo ntukorako, abandi namwe mugaca muvuga ngo mugaca muvuga yuko umunwa wose uronka icurya. Mwe nimumva ko ari kibazo, nagira ndabasabe mutegeke mu mugambwe ico civugo bikureho, ntizosubire kuvugwa. Uzokivuga azobasa n'ubuhemukiye igihugu, kuko ntibishoboka ko bamwe bavuga ngo ntukorako. None mwumva vyogenda gute? Ivyo rero numva by'ukuri byoba byiza gusumba. Icanyuma nagomba gushikiriza, hari ikintu mwavuze cy'amafaranga amaze kugaruka imiliyaridi 4. Jewe ndi mu bantu bakurikirana budget cyane y'igihugu. Muraraba ko ayo mafaranga agaruka bataca bayashira ahubwo bataca bayanyuruza kandi. Reka ndababwire mwese murazi ico bita processus budgetaire. Bihera kuri lettre de cadrage gushika kuri contrôle de l'exécution budgétaire. Jewe ivyo ndabikurikirana kuva kuri lettre de cadrage budgétaire gushika kuri rapport d'exécution budgétaire. Ubu rapport d'exécution budgétaire zimaze imyaka 5 zitasohoka. Kuri hariho rubrique iri mu byo bita recettes exceptionnelles. Hariho rubrique yitwa recouvrement des fonds détournés. Iriko 1,250,000 francs. Imaze ko ku imyaka irenga 3. None iyo rubrique iri yitwa recouvrement des fonds détournés. Hariko 1,250,000. Mwe mukovuga ko hinjiye 4 miliyari. None yatwawe nabandi. Amahera depo nta faranga na rimwe, nta mukozi wa leta numwe afise uburenganzira ku dépense amafaranga adaciye muri budget ya leta. Abari umusuma. None amafaranga bacaza kuyakoresha he? Haca yitwa ngo ikacagira izina iriye. Je ndi umukontable. Ndabizi. None acaja he? Rero wewe rero hisha ndaguhinyisha. Urakoze cyane. Rero wewe ndazi by'ukuri kutari umusuma. Nabivuga iminsi yose. Nturi umusuma. Utari umusuma rero. Abasuma ndagusavye kubaho mukuru w'igihugu, abo bantu mwavuze niwe bazovuza tutotera imbere. Ntidushobora gutera imbere hari bisuma, hari ababandi, hari abanyoni, abantu bashobora gutuma dutera imbere. Rero ndabasavye mugerageze murabe ukungene ayo mafaranga yo kwegeranya. Mwavuze ikintu kijanye na budget ko mugiye budget ya 2022 2023 yuko muzoyikora. Nukuri nimugire ico bita budget projet. Budget projet nizotuma abantu batera imbere. Menga twari kumwe gihe twabitegura nuko nyene. Nukuri muzoba mukoze cyane kuko kumva Burundi tubaguma vango burakenye twese biratubabaza. Jewe mu bambere birambabaza. Nifuza ko igihugu coba kifise potentiel, gifise ibintu byinshi cyane, nta muntu numwe yoshobora kumva ko ivyo bintu bishoboka. Bidashoboka. Rero mu ijambo rimwe kugira ngo mpeze, ndafise amadosi nifuza yuko ndabashikiriza ayo madosiye. Enda muyakire. Kubera ari byinshi nifuje yuko muvyakirira mwebwe nyene. Abibashikirize mwebwe nyene muvyakirire kugira ngo uwo n'umuvugizi wanje. Yego kugira ngo urumva ejo uyu muntu murabona uyu muntu ngaha. Aba uyu muntu. Urabona gaprezi raba uyu muntu. Urabona uyu muntu raba uyu muntu. Nitwipfuza yuko uyu muntu ashonje gutya twosubira kumubona mu Burundi. Nabo twipfuza urana hari umwe aho hari n'undi. Tuvuga rumwe. Nivyo bitwica. Tuvuga rumwe ntugire ikibazo.